Shalom, ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Ndabaye ikaze mu kiganiro cy'Ijambo ry'umunsi. Bavandimwe muramukurikirana ibiganiro. Imwami Yesu abahezagire cyane gose. Hari intaye numva zigakora ku mutima wanje. Ubuntu bwa Kristo Yesu bushishikare kuganza mu mitima yanyu. Uyu munsi wa none shaka ko dusangira nta mwisengesho rigufi Dawudi yasenze. Byanditse mu gitabo cya Zaburi ya 27 umurongo wa 4. Reka ndababwira inyungu dukeya dukora mu gusenga. Icyo nsaba uhoraho ni kimwe. Icyo nsaba uhoraho ni kimwe. Nicyo nzohora nitwararika. No kuba mu ngoro y'uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje. Karaba ubwiza bw'uhoraho kihweza urusengero rwawe rwera. Icyo nsaba uhoraho. Dawudi yarazi gusaba. Mu bantu bari bazi gusaba ubugombe bw'Imana. Dawudi icyo ngusaba mwami ni kimwe kandi nicyo nzohora nitwararika. Muvandimwe niki bitwararitse mu buzima bwawe? Niki bitwararitse? Niki wahaye umwanya kuruta ibindi? Hariho umuntu umwe wambwiye ngo urumva ngo umukozi w'Imana umwanya gusenga ndawubura. Wobura umwanya gusenga. Umwanya gusenga wobura. Kundi kwibindi bibonera umwanya. Kuronka umwanya wa siporo, kuronka umwanya wo kuja ku bagenzi, kuronka umwanya mu masaha abiri ku marezo sosiyo kurara ibindi bintu kuburonka. Wobura umwanya gusenga gute? Dawudi yaravuze ngo icyo nsaba uhoraho ni kimwe kandi nicyo nzokwitwararika. Bene data, icyo witwararitse nicyo usa naco. Aho uteba niho usa naho. Umunsi umwe Mose yarazamutse ku musozi ngo agarutse bene wawo ngo bagafata mu maso kubera uwo bahora bakebukana. Haleluya. Kubera uwo bamaranye igihe. Wewe ninde utindana nande? Haleluya. Dawudi aravuga ngo icyo nsaba uhoraho ni kimwe kandi nicyo ubuzima bwanje buzokwitwararika. Nukuba mu ngoro y'umwami, nukuba muri presence yawe mwami, nuguhora mu bwiza bwawe. Sindakubwiye ngo wimukire mu ishengero iwanyu. Oya, mugabo aho uri hose urashobora kuba mu ngoro ugahindura presence, ukahindura icyumba cyo gusengeramo, ukahindura ahantu hamashimwe. Icyo ngusaba, icyo nsaba umwami ni kimwe kandi nicyo nzo kwitwara. Itwararike guha Imana ikibanza cya mbere mu buzima bwawe. Itwararike gusenga, itwararike gusoma ibyanditswe, itwararike. Haleluya. Umurongo igice cya 61 umurongo wa mbere muri Zaburi haravuga ngo Mana ni wowe Mana yanje nzozinduka kurondere. Mbere yo kuzinduka urondera ibindi, rondera umwami wawe. Ni wowe Mana yanje. Dawudi wavuze nzozinduka. Haleluya. Hari indi Zaburi ivuga ngo nzotanga umutwenzi utaratambika, umusego utaratambika, ngo nzoba ndi maso. Haleluya. Haleluya. Umutwenzi utaratambika ngo nzoba ndi maso, ngo kugira ngo ndimbure mwami, kugira ngo nganire nawe. Niki wewe umutwenzi utaratambika? Mbega wewe niye programme yawe kubana ni mwami? Dawudi umutwenzi utaratambika nzobana nawe, nzoba ndi imbere yawe Mana. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima zoza ryari. Umutima wanje urakwifuza mwami, umutima wanje ugirira Imana inyota, umutima wanje urakwifuza mwami. Bene Kora ibo bararirimbye muri Zaburi ya 41 haravuga ngo kuko impongoka zihuzagiza urondera imigezi, niko umutima wanje uhuzagiza kwifuza Mana. Umutima wanje urakwifuza. Haleluya. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Ndagusengera ngo umutima wawe ugirira Imana inyota. Ndagusengera ngo witwararike gusenga, witwararike umutima wawe uzahora uhuzagiswa urondera Imana, wumva umutima inyote w'Imana. Bene data, izindi nyota zose zitari zo kubana n'Imana zikame mu buzima bwawe. Umutima wawe ugirira Imana inyota. Umutima wawe ugirira Imana inyota. Haleluya. Umutima wawe ugirira Imana inyota. Icyo nsaba uhoraho ni kimwe kandi nicyo nzo kwitwararika no kubana nawe Mana. Bene data, mureke ndababwira kandi keza. Murazi ko Yesu wavuye mu ijoro. Mu gitabo cya Mariko aravuga ngo ijoro rishira ubuca. Ijoro rishira ubuca. Ngo yarasohoka akaja mu gahinga akaja gusengerayo. Yesu wavuye mu ijoro. Wewe nawe mu gitabo cya Ruki wakavuga ngo yirirwa yigisha ngo bwira akaja kurara ku musozi. Ni inyungu zawe gusenga. Ni inyungu zawe gusenga. Reka mabwira inyungu zinga dukura mu gusenga. Nibwo buryo buhanitse bwo kugwana intambara. Urafite intambara zigukikuje, senga.
urafise intambara zigukikuje. Haleluya. Dawudi umunsi umwe ngo yarasenze Abusalomu yamuteye, aravuga ngo Mana uhindura ubusa inama za Ahitofeli. Inama za Ahitofeli zirakukikuje. Senga. Inyungu ya kabiri dukura mu gusenga ni iziri tugeza mu migisha yacu. Haleluya. Gusenga kudukura gucavu, gusenga kudukura hasi kukatugeza mu migisha. Yabesi yarasenze arahindurirwa amateka. Icya gatatu, gusenga kuza gusiga umurage. Abana bacu bakadusigara bimbura amasengesho twasenze. Hariho abantu benshi abavyeyi babo batabasigiye inzu, batabasigiye ikintu na kimwe, ariko babasigiye gusenga. Uyu munsi abana babo baguwe neza kubera amasengesho y'abavyeyi babo. Icakane, gusenga bizana igikundiro. Haleluya. Urakeneye igikundiro, senga. Icya gatanu, inyungu ya gatanu dukura mu gusenga, amasengesho azayimura imisozi. Ndakwifurije gusenga. Dawudi yavuze ngo ico saba uhoraho ni kimwe, kandi nico umutima wacu zo kwitwararika, nukuba mu ngoro yawe mwami. Haleluya. Aravuga ngo umutima wacu ugira Imana inyota. Inyota yawe iri hehe? Inyota yawe ihagaze he? Ihagaze ukundi gushaka Imana. Unyoterwa Imana kuruta ibindi byose. Data ndagukunda. Haleluya. Ndadeklara ndatwera rino jambo kuri bene data bariko baranyumviriza. Imitima yabo inyoterwa Imana. Haleluya. Imitima yabo inyoterwa Imana. Dawudi yavuze ngo umutima waje ugira Imana inyota. Ico ngusaba ni kimwe, kandi nico nzo kwitwararika. Mpa umutima wo kwitwararika gusenga no kubana nawe. Amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu umukunzi wacu. Amen.